Indege itagira abadereva zimwe bita mu rurimi rw'igifaransa amadrone kamikaze niyo yakorowe ku munsi w'ejo mu gace ka Ruvungi aha mu gihugu kibanyi ca Kongo. Amakuru akaba yemeza yuko iyi drone yari isanzwe ari igihugu c'u Rwanda yarije gukoresha mu gutera ibisasu mu benegihugu basanzwe baba hano muri kano gace ka Ruvungi. Turaza kurabira hamwe ingene abenegihugu bafatikanije n'abawazalendo ba hano mu gace ka Ruvungi bashoboye gutora ibibombe vyatewe n'inyeshamba z'u Rwanda zibitereye ku butaka bw'igihugu c'u Rwanda, babitera hano mu karere ka Ruvungi nyene, ariko Imana ikaba yarakinze bikaba bitashoboye guturika. Turaze no kurabira hamwe kandi ibiriko biravugwa yuko ku munsi w'ejo amabombe atagira igitigira ataramenyekana yashoboye gukorokera no ku butaka bw'igihugu c'u Rwanda, nk'uko abenegihugu batandukanye ba hano mu gihugu c'u Rwanda bariko baravyemeza. Turaza no kugaruka kandi ku vyavuzwe ku munsi w'ejo hano mu gihugu cacu c'u Burundi yuko hariho igiturika cakorokeye neza na neza muri province ya kera ya Cibitoki mu gace bita mu Rugombo. Reka ndabaha ikaze muri iyi nkuru yacu ya kino gitondo, mubane natwe kugira ngo tubatembereze muri amwe mu makuru tutashoboye kubashikiriza ku munsi w'ejo. Ibitangazamakuru bitandukanye bikomeje kwerekana yuko igihugu c'u Burundi coba camaze kwinjira mu buryo bweruye muri iyi ntambara isanzwe iriko irabera aha ku butaka bw'igihugu ca Kongo, ndetse ibindi navyo bikatangaza yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba zamaze kwigarurira igisagara ca Uvira, nk'uko turiko turabibona bikwiragizwa ku bitangazamakuru bitandukanye. Ibi vyatumye abakunzi b'iki kinyamakuru canyu B-Info baturondera batubaza bati kubera iki mutariko muraduha umuco kubw'izi nkuru zitandukanye ziriko ziravugangwa, berekana yuko igihugu c'u Burundi coba gisugerejwe ndetse ko camaze kwinjira mu ntambara iriko irabera ku butaka bwa Kongo mu buryo bweruye. Ndabazaniye ukuri ku bw'aya makuru kubera yuko ku munsi w'ejo bitakunze ko tubaha amakuru mu buryo bwiramvuye, mu nkundire ndayapfunyirize muri iyi nkuru ngufi kugira ngo tuze kubaha amakuru ariko aravugangwa muri uyu mwanya ku butaka bwa Kongo mu masaha ari imbere mu buryo novuga bwiramvuye. Ariko mbanze nshimire bamwe n'abandi mwakomeje kutwandikira ubutumwa mutwihanganisha ku muvukanyi wacu journaliste Cody de Black yaraye mu gasho, ariko nagomba ndabamenyeshe yuko Imana yesheje icubahiro biciye muri leta mvyeyi. Cody de Black magingo yatuvugana aridegemvya, ubwo yaza gushoboka ko mu masaha ari imbere aza kuduha inkuru y'imvaho ku bw'igisasu catewe hajya mu Rugombo, kuko magingo yatuko turanavugana niyo akiri. Reka dushimire leta mvyeyi, leta nkozi, kuko bakoze ibibereye kandi babikoreye n'umwana w'igihugu. Ku nkuru ziko ziravugangwa yuko igisagara ca Uvira coba camaze kwigarurirwa n'inyeshamba z'u Rwanda, nagomba ndabamenyeshe yuko ari ibinyoma, ni kinyoma cambaye ubusa. Nivyo bitangazamakuru nyene bisanzwe atakindi bigamije atari uguhuvya abantu. Nivyo bitangazamakuru kuva mu kwezi kwa kabiri vyakomeje kurimba yuko Uvira yoba yamaze kugwa mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda. Ico nobamenyesha kandi nuko kuva izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo nta musi n'umwe zirashobora kubera hano mu gisagara ca Uvira, nta n'ibombe n'imwe inyeshamba z'u Rwanda zirashobora kuhatera. Bamwe n'abandi bariko babona amareresi y'inyeshamba zatwigwaneho ziriko zirasohora ziri mu misozi zerekana yuko zoba ziri hafi y'igisagara ca Uvira, mugabo ntabwo ari ukuri.
ijya misozi basanzwe barimwo ni imisozi ya Fizi, ni kure cyane y'igisagara ca Uvira. Shimye rero gufata kano kanya kugira ngo umenyeshe abadukurikirana yuko igisagara ca Uvira gituje, gitekanye, nta kintu na kimwe gisanzwe kidahari, usibye ko gusa kuva kera hose bamye bagitunga agatoki bashaka kwerekana yuko bamaze kucigarurira. Urundi rukuru ruriko ruraturuka ku bisasu vyatewe mu gace bita Ruvungi kegeranye na Sange, kubera ko bamwe n'abandi basanzwe bazi yuko ariho hari ama defense y'igisirikare c'u Burundi arico FDNB. Nagomba bamenyeshe yuko ku munsi w'ejo indege yo mu bwoko bwa drone zimwe ziguruka zitagira abadereva yarashoboye kuraswa na Sukhoi y'igihugu ca Kongo. Iyo ndege bikavuga yuko yari jiva mu Rwanda ije gutera amabombe mu bene gihugu hano muri Ruvungi. Amafoto yamaze gusohoka iyo ndege yashwanyagujwe y'igihugu c'u Rwanda, ndetse n'ibitangazamakuru bitari bike biriko biravuganga ku bw'iyi nkuru y'i drone yashoboye gukororerwa hano muri Ruvungi. Hejuru y'ivyo mwarabonye bamwe n'abandi amasanamu y'amarokete n'ibibombe byashoboye guterwa bitewe mu gihugu c'u Rwanda bikagwa hano muri Ruvungi, mugabo bitashoboye guturika. Nkoresha imvugo ko byaba byarapfuvye. Ivyo n'ibimenyetso sindamusiga byerekana yuko igihugu c'u Rwanda camaze kugaragaza mu buryo bweriyo yuko arico cateye Kongo, kandi yuko kitagamije guhagarika izi ntambara. Ku rundi ruhande abene gihugu b'Abanyarwanda bariko baridoga cane biturutse ku bisasu byahakorokeye ku munsi w'ejo, aho coalition FARDC yariko iratera amabombe ishaka kuzimya canke se kuzivya abasirikare b'u Rwanda bari bakomeje gutera amabombe bari ku butaka bw'u Rwanda hano mu gace ka Ruvungi ndetse na Kamanyora. Reka tubandanirize inkuru zacu hano nyene muri Katogota na Kamanyora, aho hakomeje kuba urujijo kuri bamwe n'abandi bavuga bati Katogota ntabwo inyeshamba z'u Rwanda zakuwe, abandi bati zarahakuwe. Ukuri nuko nimba inyeshamba z'u Rwanda ziko ziratera amabombe hano muri Katogota, bivuze ko atabantu babo basanzwe bahari. Inyeshamba z'u Rwanda zaromowe muri Katogota ndetse na Kamanyora zisigaje agace gatoya ko haruguru. Usivye ko hakomeje kuvugwa ubugambane canke se uguhemuka mu gisirikare ca FARDC. Iyi ni inkuru nza kubaha mu buryo bwiramvuye y'ibyabaye ku munsi w'ejo, aho novuga ko igihugu ca Kongo cagize ibintu bitari bike gitakariza hafi ya buno buce bwa Katogota na Kamanyora bitewe ku kagambane k'abasirikare ba Kongo. Twigarukire hano mu gihugu c'u Burundi, aho ibitangazamakuru bikomeje kubesha yuko ngo mu gihugu c'u Burundi ibintu ngo biriko biracika biturutse kuri ka kabombe bahatera ku munsi w'ejo. Ndagomba gushimira ibitangazamakuru by'abarundi baciye bakora ibishoboka kugira ngo bashobore kugaragaza ukuri kw'ibiriko birabera hajya muri Rugombo. Bamwe baciye bavuga yuko abanyarugombo bataye ibikorwa barahunga, abandi bati isoko yaciye iremura, amashuri yaciye hagarara. Mugabo nk'uko mwabibonye ku itangazamakuru bimwe n'ibindi, amashuri yarabandanije ndetse n'isoko yabandanije kurema ukuri kwamye. Haguye akabombe kamwe, nimureke kumva abariko babesha ngo haguye imvura y'amamisire. Nta misire nimwe yigeze igwa ku butaka bw'u Burundi, ahubwo ababizi cyane gusumba numvise bavuga ko ari obi ya igisasu cyitwa obi cahaguye kikaba cyashoboye gukomeretsa umwana umwe n'umugore. Abo nabo bakaba bariko baritabwaho kwa muganga. Mbere isanamu y'uriya mwana amaze kuvugwa, bamwe n'abandi mwarashoboye kubibona kumbura batayibonye, turi kumwe mu group WhatsApp yacu turashobora kubibacishirizamwo mu mwanya
uri imbere. Ndagomba bamenyeshe yuko mu ntara ya Kera Cibitoki ibintu ubu bifashe neza, abenegihugu baratekanye. Kumbure turaza kubaha ikiganiro tuza gukorana na journaliste mu mwanya uri imbere, tubabwira ingene ibintu vyifashe, tunabatembereza aho journaliste asanzwe ariko aratemberera mu magingo aya. Kandi bashimire mwebwe mubanye natwe muri kino kiganiro kigufi. Kumbure turaza kongera mu bindi biganiro vyacu vyo hanyuma. Imana niyabikunda, mukomeze kugira umunsi mwiza w'isabato kandi mugire naho muba mwubahwe. Ciao ciao.